kwishure ntashoboye kumenya abagenzi banje baje bavuga yanse kumenya kubera biga vyo gutamba n'ivyo mu mwanya munini abavyeyi ntibabivugako arabona uko nivuna ihunja mu rushengero avuga ati bivanye n'ukuntu wivuna ihunja hamwe woza mu mugwi ndangakaranga wacu aho wobikora gusumba aho nanje niho naciye saba kwinjira tuca turatamba inyama wayikuye ko urukoba rwayo ibizimbose kandi biguritse bategezwa kuyigura nk'abarundi kazi nk'abarundi kazi nuko twotegezwa kwa matwifuse akuyikura ko urukoba izina ubwa mbere na mbere ryari club Socio-Culturel ariko ntibigeze bashirako ikirezi kugira iryo zina ikirezi rize umuntu yararavye ati burya babana bamwe twahora dukengera nibo bariko barerekana ibintu vyiza cyane ntitwari tuzi yuko bafise izo mpano z'akaranga rero hacaza umwe urya munyakaranga wanyu urya munyamugu wanyu afise comportement zimeze kunuku turafise kukwisharika tukakubaza neza akayerema ko ivyo bintu hari ico biziko kugira yuko narige turabanyakaranga cyane gose ntuganange kakaranga twege turiko dushaka ko koja imbere kugira ngo gashiko hasi bivuye ku muntu umwe cyane gose ego mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri kamera dukurikirana muri abari hano mu gihugu ciza cacu Burundi abari mu migabane wa Afrika mu bigiye bitandukanye abari mu makungu iyo muva mu Kagera abakunze kadasohoka bisamizire bafam tugati bwakeye neza canke mwiriwe abakunze b'ikiganiro vy'umwihariko cakaranga ko Burundi namwe nyene tubaha bwakeye ni ca kiganiro akaranga ko Burundi mushikirizwa n'isamirizi yanyu ibaho umunezero ireba bafam umunezero wacu samirana kuri megahertz 91 n'ibice 4 eka no kuri wezi 3 akaburungire bafama akaburungu.com kubatwumviriza bari mu makungu mucine kuri Radio Garden naho nyene muradutora kikaba kiba misi yose kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kuva igihe cy'isaha zine zuzuye neza z'agatondo gushikira isaha 6 z'umurango rero nkuko benshi barasanzwe bimenyereye nuko tuba turi kibiriraho mwisamiriza ariko no munsi twakira abanyakaranga baje bashajije baberewe turabona inkumi y'amakusa turabona umusore wisunzu rimeze neza yabaje baberewe mu myambaro myiza yakaranga n'ubwana amabara yagize ibendera ry'igihugu ciza c'u Burundi bitako umwami umwigeme hajya yaje yitwikiriye neza kumbe tubakira mu kiganiro akaranga ku Burundi no munsi ntitwakikoreze kibiriraho kusamiriza bafam twashimye kubisangira kuri Irebe Media kugira naho nyene dushobore kuba yagira tuyage tumwe n'utundi rero kumbure tugirwa ko nk'umuryi w'igisahira tuza tubakira sangwa ikazi mu kiganiro akaranga ku Burundi kuri Irebe Media murakoze cyane unyakirira na mugenza haje murakoze cyane tubaha ikaze kandi kumbure mushobora kwidondora abikora twumviriza amazina iyo mwaje muva no mu Rwanda musanzwe muvamwo murakoze cyane nitwa Irakoze Violette nkabanje mva mu mugwi indangakaranga ikirezi ukorera muri commune Muhuta zone Gitaza intara ya Rumonge ku mazina yanje nanje nitwa Ingabire Dive ariko akaranga kanyise Dive umurundi wanze imana wa bararumanya wa kabarute ka kamo ka mashamba wabishaka ninka umukanda bishaka inka ku mukanda amazina iyo isokuruza yarazi ni menshi umurundi bena Violette sangwe kazere mu kiganiro murakoze cyane rero tugirwaho nk'umuryi w'igisahira mwavuze ko mwaje mukomoka mu Rwanda ikirezi ukorera muri Muhuta muri commune ya Rumonge akaranga kuri mwebwe gasiguye iki nico kibazo ca mbere meza nk'ababaza akaranga kuri twebwe gasigura nk'ishusho y'igihugu gasigura ivyerekana igihugu bitandukanya no ku kindi gihugu kuko ibihugu byose birafise akaranga kabyo rero novuga nko mu gifaransa n'ibijya bavuga ngo identité
nivyo. Kuri we Violette akaranga gasiguye iki? Akaranga karerekana neza na neza umwidondoro w'igihugu kanaka. Rero mu gihe umuntu atabazi akaranga kiwe canke bigize akaranga kiwe nawe turaheza tukamufata nk'iki? Kira muntu wese afise akaranga kiwe bivanye n'igihugu abamwo canke intara abamwo. Twe mu gihugu cacu c'u Burundi hari akaranga gashingiye ku nyambaro canke ku mico kama. Kuba tabi uheza ngo babigendeye nabo baraheza bagatorana akaranga kahehe navyo biraheza biga noniki mu mico n'imigenzo y'igihugu. Nukuvuga hari akaranga nderano n'akaranga bakura ku bandi bantu. Nukuvuga nk'akaranga nderano ku barundi n'abarundi kazi hari akaranga ka kera uko abarundi bambara niko bitwara n'akaranga kubu kungena abarundi kazi n'abarundi bambara ariko twe dukirigiza akaranga ka kera k'abarundi n'abarundi kazi kumbe rero twinjira ibiginane mu kiganiro cacu ubona ko twakiriye Divin Murundi hamwe na Violette basanzwe bakomoka mu karanga ikirezi usanzwe kukorera mu ntara nziza ya Rumonge tubakira umuntu yumvise karanga ikirezi yumviki watanga gukora ryari watangujwe nabande kubwiyahe intumbero. Tuvuze karanga ikirezi n'umugwi watanguye mu 2013 utangurwa ku ciyumviro cari kivuye kuri kwaratwara intwaro muri ico gihe kuri Mustanteri kubera ico gihe nta mugwi w'intambo wari uhari ndetse muri komine Muhuta ego ndetse n'abandi bantu bari bamwegeye bakunda abajene kandi bafise n'ivyo barongoye mu gwaruka baca bavuga bati ntivyari bikwiye yuko komine yacu itogira umugwi ndangakaranga. Hama baca baregeranya abana bamaze kwegeranya abana baratanguza umugwi ndangakaranga ikirezi ariwo n'ubu turiko turavugira. Icimviro kiraje kizanwe na Mustanteri w'ico gihe wa 2013 barageranije urugwaruka urunganwe kugira ngo batanguze umugwi ndangakaranga izina kugira baritore ikirezi bisunze iki ikirezi bisiguye iki kwa twumviriza kumbure bataba bazi n'ikirundi. Izina ubwa mbere na mbere ryari Club Socio-Culturel ariko ntibigeze bashirako ikirezi. Kugira iryo zina ikirezi rize umuntu yararavye ati burya babana bamwe twahora dukengera nibo bariko barerekana ibintu vyiza cyane ntitwari tuzi yuko bafise izo mpano z'akaranga. Rero hacaza umwe acaca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera amaze guca uwo mugani baca bavuga ati reka twongereko Club Socio-Culturel ikirezi. Yego izina riba riraje 2013 gushika 2024 komine ya Muhuta muratanga kuyiserukira mu bikorwa bigiye bitandukanye. Niza intambamye mwagiye murahura nazo mu gihe muri ku kivi? Intambamye ya mbere twahuye nayo mu gihe tuba turi ku kivi hari gihe dushobora kuronka aho tuja gukorera urubanza ariko gasanga déplacement yabuze uko twiyunguruza bikabura hariho n'intambamye y'imanza nk'ubu tugiye mu gisagara ca Bujumbura gasanga imanza ziheze mwijoro aho muri ico gihe naho nyene turagira intambamye kugusubira kwiyunguruza kugira dusubire muri komine Muhuta aho tuba twaje tuva. Hama yindi ntambamye nayo ikunze kuba canke yabaye mu mugwi ndangakaranga wacu nuvuga ko ari intambamye y'iterambere. Harabaye byavuye kuki bamwe muri twebwe bateye imbere baraja kurondera ubuzima hanze aho bivanye nuko hari ico bari bajejwe mu mugwi ndangakaranga ikirezi aho inguvu zaragabanutse ndetse n'abigeme bagiye kubaka izabo kure yaho dukorera navyo nyene vyaratumye umugwi ndangakaranga ikirezi ugabanuka ariko kubw'ivyo twagumye tubandanya nizo ntambamye naho zabaye umugwi ndangakaranga ikirezi wagumyeho. Mwavuze ko bivanye n'abari bafise uburambe bamaze kugenda inguvu zaragabanutse mutegura gute kugira ngo mutegura amatuta yo kurira abatonyi banyu bace mu makanda yanyu kumbure muhavuye namwe bazohesigarane umugwi ndangakaranga ikirezi? Ico twovuga nuko ubu turafise umugwi ndangakaranga ikirezi ugabuye gutatu. Hariho abana batoyi
hariho n'abakuze hariho n'abandi bari hejuru gatoyi natwe abaruko runganwe turi mu runganwe rwa gatatu no kuvuga inyuma yacu hariho abandi bakora ibisa nk'ivyo dukora naho atabari ico kimwe mugabo mu myaka iri imbere bazoba bariko barabikora neza cyane cyane gose umugwi nakiretse ku bwawe nka umurundi wabumenye ryari ni iki caguteye inyota n'inzara kugira ngo umve tijenda ndashobora kubifatikanya nabo mu bikorwa vyabo umugwi wa mbere umugwi ndangakaranga ikirezi jewe nawumenye mu 2014 umaze umwaka ukora icabitumye kugira ndawinjiremwo ubwa mbere nari umwiyerekamana bajya batamba mu shingiro rya katolika muri ekereziya katolika rero ndi umwiyerekamana hariho umugenzi wanje yitwa isaha muri ico gihe niwe yarajejwe kumenyereza uwo mugwi arabona uko nivunihunja mu rushengero avuga ati bivaye n'ukuntu wivunihunja hamwe woza mu mugwi ndangakaranga wacu aho wobikora gusumba aho nanje niho naciye saba kwinjira tuca turatamba intambo ya mbere y'igihambwe kubera ariyo babona nari nsa n'ubumenyera ico gihe babona ndabikoze neza nanje ca ndabikunda ariko uwo turi kumwe we aransumvya imyaka mu mugwi ndangakaranga ikirezi kuko ari mu batanguranye n'umugwi cyane gose kumbure tuja kuri Violeta ntibimenyerewe abana babigeme bifatikanye ibintu vy'akaranga baja mu ndangakaranga diva aratubwiye umurundi aratubwiye ati uri mu batanguranye nabo muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge abajejwe intwaro bazanye ico ciyumviro wowe watanguranye naco yego cyane bamaze kuzana ico ciyumviro nizahe mvune zabasigayemo mutanguza mwegeranye ugwaruka hirya no hino mubashikiriza ivyiyumviro kumbure bamwe bakabankira abandi bakabemerera ego murakoze umugwi watanguye 2013 umaze gutangura watangujwe n'umumama ubu n'umumama yitwa Dusaba Mukamarise yarashitse muhira aransaba abavyeyi ati twashaka ko warukiri muto cyane mwoduha uyu mwana kazoza gufashanya n'abandi muri club turafise umugwi uri kwategura ivy'intambo by'akaranga k'igihugu cacu abavyeyi basha baremera banyemereye cenja muri uwo mugwi ndatamba gushika n'uyu munsi mbere yuko wifatikanye n'umugwi ndangakaranga ikirezi wari usanzwe ufise undi mugwi ndangakaranga urimo kugira bavuge ati barinza kuza gusaba abavyeyi nuko bari bagubonye impano bakubonyemo oya ntabwo nari nsanzwe ntabyo nari menyereye umaze kubishikamo wabibonye gute ivy'akaranga naragiye natonze ubwa mbere muri repetition aho bategurira twategura umumenyereza wacu yitwa Irakoze Girene yazana na mukanyosha coach wanyu twatamba akatwereka ingene tugorora amaboko ingene twivuna ingene dushobora kuyifata ingene akatwigisha maze kubibamwo twagiye gutegura nimuhanda gumana bisubiramwo nkaguma subiramwo ndatinda nabimenyera atondera ikiraka aravuga ati aba naba nsanga nagize amashanse ndimwe kuja muri ico kiraka turabandanya ngene dutamba na niyisaha na n'uyu munsi turi ku kivi na n'uyu munsi uri ku kivi mbega urubatse wapi ikudadi gituma ndakubajije ico kibazo mu myaka 10 no muri mu vy'akaranga uri umwigeme n'urugamba wagiye uragwana niza ntambamye ahuye nazo ku buryo abana babigeme bari mu karanga bo bahe nk'impanuro ego narahuye n'intambamyi ndi kwishure kwishure ntashoboye kumenya abagenzi banje basha bavuga yanse kumenya kubera biga vyo gutamba n'ivyo mu mwanya munini abavyeyi ntibabivugako abavyeyi bo bavuga ko ari we yabishatse abonye ko azobishobora vyose abagenzi nibo baza bavuga yanka kumenya kwishure kuko yabiga vyo gutamba abika umwanya munini ariko je ntabwo nabonye ko byari vyoroshe ko nshobora guhevye gutamba ngo mbandanye kwishure ntabwo nobe kubera gutamba oya byarashitse nyine ko kumbure impanuro wocugirwa kutanga impanuro nogirwa ko ntamba nuko no hamagarira urundi gwaruka ukunda akaranga k'igihugu cacu bakaza kwifatanya n'abandi mu vy'akaranga bagakunda akaranga kuko vyose bigenda bijana akaranga no kwiga biri kumwe vyose cane gose
ikibazo ngira mpeze namambajije abanyakaranga benshi turabona abana bigeme abanyakaranga iyo bari mu mugindanga cyangwa mu manza baba baberewe neza bambaye bavutiye neza ariko nyuma iyo mugindanga cyangwa nyuma y'imanza tubona izindi nyambaro wakivuze neza tugitangura ati karanga gafatiye mu nyambaro mu gufungura mu mvugo no mu migendere kugendera imico n'imigenzo kubigeme mu karanga baba bambaye neza vy'akaranga ariko nyuma yaho ugasanga bambaye inyambaro mbi uraheze ukabivuga kwiki ego murakoze vy'akaranga mu kiraka iyo dufise meragushekana turi gutamba tuba twambaye neza cyane nk'abarundi kazi tuberewe kumvo zukungena abantu bashobora kubona ibintu bashobora kubona uri kuratamba akavuga jebwe mukobwa namukunze intambamyizi buri intambamyizi heraho nyene bya mukobwa aratamba neza ari nyiganza arivuna intambamyizi turahura nazo kenshi ariko kubera ko ikintu ubu kirimo gikunda ugerageza kwerimira ivyo bintu bikugora kumbure ntabavyikogetera nyuma y'ivy'akaranga bagasanga ko bambara izindi nyambaro mbi ego birabaho na bo uraheze ko bivuga kwiki canke impanuro bitangako nukuvuga yuko nk'impanuro bitangako inyama wayikuye ko urukoba rwayo ibizimbose kandi biguritse bategezwa kuyigura nk'abarundi kazi n'ijambo nk'abarundi kazi nuko twotegezwa kwa twifuse akuyikura ko urukoba ego urakoze cyane ushobora kutubwira imice hari imice ingahe mu gundankaranga ikirezi ibi navuga ntibisata birimo nukuvuga muri club yiwacu harimo ibisata bitatu hari igisata cy'umugwi wa mbere A na B na C ubu bitubwira kimwe kimwe kwacu nukuvuga harimo abo twita imikangara tukaba twita imiyabaga nyene igeze sinze ko bavuga ko ari nk'ibisongezi sinumva ngene no bivuga nabandi yene bakurira abo bandi uko tugabuye muri iyo migwi niko nibikorwa bigenda biragaburana niko nibikorwa bigenda biragaburana kumbure twinjira mu mazi imyaka 11 ku kivi muri ko murakora mu kuyamara tangaye ku 10 bivanye nibikorwa ko nyine mwatanguye aho mugezo ego murakoze nukuvuga abakurambere bavuga ati nta vyera ngo de twebwe aho tugeza kenshi ndikunze kuvuga ngo amata dukuye nayo kenshi dukunda kureka ibikorwa akaba ari byo bivuga cyane gose abusizemo kandi murundi akabazo cameze nkagira icimviro c'ikirezi kugira ngo kibeho cazanye na mustantere w'ico gihe ushingwa ntwari ico gihe mbega icimvire uko bakizanye ivyo bashaka gushikako mubona vyaragenze neza mubona mwabashitse kunyota ubunye muraserukira ikomine mu ntara ya Rumonge mu gafata kibanza ciza kumbure na mustanere hari ubu agashima iciyumviro jewe ndabona yuko ahubwo cararenze kubera ico gihe bari bipfuza umugwi w'intambo gusa ariko ubu naho hariho n'umugwi w'abavyina hakabaho n'umugwi w'abavuzi b'ingoma ingoma ziriyo ingoma ziriyo muri uwo mugwi biraryoshe cyane wacu murumva yuko icipfuzo cabo baragishitseko hama kubijanye no guserukira ikomine ku mwaka uheze twaragiriwe bakwe turaja mu makompetition kubera ntitwakunda no kubimenya ati mbega bimeze gute ariko ku mwaka uheze twaragiye mu mahiganwa turaserukira ikomine yacu ya nziza ya Muhuta turaronka n'ikibanza ca mbere cyo kuja guserukira intara turagenda mu Igitega twaragiye Igitega turahiganwa ariko higanwa ryatwawe n'amagabo oya ni higanwa ryatwawe na byari by'intambo by'intambo n'itwari by'ingoma Kirundo niyo yatwaye bajya b'intore zo mu Kirundo twashoboye kuronka ikibanza mugabo nticari kibi cyane kandi nticari ciza nkuko twari tucifuza ariko bivanye n'umugwi wari waserutse imbere yacu wari wabaye wa nyuma kumbure mwe mwarateye intambuko twe twarateye intambuko twashoboye kuba bi12 mu ntara 18 murakoze cyane ariko ryari rya mbere twinjiye muri iryo higanwa kumbure rigira kabiri muzoheza mutera intambuko muri batatu ba mbere muri batatu ba mbere turavyizeye bivanye nuko hari ivyo twabonye tutakoze kandi dushoboye twahora dukengera kandi bitanga amanota cyane gose ikibazo c'ampinza nkagirwa ku mwavuze ko muhura n'intambamye nyinshi zitandukanye kwiyunguruza imanza ziza zigahera bwije ugasanga buraro burabagoye muri kumwe n'abana babigeme mwavuze ko muri ukukira ikomine
ni muradodora abafatanya bikorwa bashobora kubafasha canke na communication igatera kamo abene gihugu b'abanyarumonge b'abanyamuhuta. Komine iradufasha. Twovuga yuko n'iyi myambaro twambaye twese uku turi ngaha ni ingufu za komine. Turabashimira cyane baradufasha ibyo bashoboye barabikora ariko ibyo badashoboye nabyo baravuga bati ibintu ntabyo dushoboye ni mwihangane n'ibyakunda tuzobikora. Murakoze. Navuga nti umubano hagati yamwe n'abandi banyakaranga wifasha gute? Umubano hagati y'iwacu n'abanyakaranga wifashe neza cyane kuko novuga nk'imanza imanza barashobora kuba hari abanyakaranga batamba ariko bagakenera abavyina barashobora kutwikora ko atinyaruka mudufashe kuvyina canke nyaruka mwebwe mufate ugo ruhande rwo kuvyina hama natwe dutambe kuko twarose ikiraka kirimo kuvyina no gutamba tuca dufashanya. Imigambi ya hafi yo kugira ngo muteze imbere umugunankaranga ikirezi ni yahe? Imigambi ya hafi aho twovuga nk'umugambi twatanguje twarashoboye kuja muri Bantu Boy turakora indirimbo yacu ya mbere twayise Sanga Icicaro. Umugambi wa hafi nuwo kwishira ku mugaragaro. Twizere ko ni mwayishaka murahawe ikaze mu kiganiro kandi yego cyane. Violet igisata c'abigeme mu mugunankaranga ikirezi cifashe gute? Kumbure n'imigambi ya hafi mufitiye abana babigeme randa ko benshi batayijukira ibikorwa nobwa nti ibintu bikorwa bijanye n'ivyakaranga kandi ari bo twizera ko nibo barera ibibondo bakabikuzanya indero mu gihe nabo bataronse indero bakiri bato biraheze bikagora kugira ngo batange indero ku bana babo. Mu mugunankaranga ikirezi mukora iki? Murakoze cyane. Mu mugundangakaranga ikirezi turashima uko bimeze. Ukuvuga yuko mu mugwi wacu krebe yiwacu kungene vyifashe turahagarara cyane ku bijanye n'indero kandi harimo amategeko menshi mu gihe utagira indero tukumva raporo yuko ati ujya mu nyakaranga wanyu ujya mu nyamugu wanyu afise comportement zimeze kunuku turafise ku kwisharika tukakubaza neza akayerema ko ivyo bintu hari sho biziko kugira yuko narige turabanyakaranga cyane gose ntuganange kakaranga twege turiko dushaka ko koja imbere kugira ngo gashiko hasi bivuye ku muntu umwe cyane gose. Reka ndabashimire kuba mwitavye ubutumire. Murakoze cyane. Mudutangira intasho kuba Bobby wacu hariya mu Rumonge. Murashize. Reka ndagushimiye cyane umurundi kuba witavye ikiganiro. Ego cyane ahubwo reka Irebe FM tuyivugiriza impundu mu kubashimira. Irebe FM sagara mbere y'amasaka sagara mu bigega muri samiriti humurirwa na bose maze mugatera imbere mugateza imbere imico n'akaranga ikomoka ku mwami ntare ushatse icambara ntama mwarampaye nkamwe Umuntu basamira mu bwo kwa mutanyemo kikavumira amatwi mu gunda gakaranga ikirezi batazi intwari zitaza no ku mutima zaranga kuri tukatama twigina abashitsi bashagije mu rugo rusheje cyane muri beza muri ntore muri ndaga kanatsinda burawo gwirangwa mwarampaye nkamwe Sanga Icicaro erega mutama nyinirabwa twabonye abashitsi bashishiriye turashima gira bashikishe bisange mugwaye mikuzani ibisabo birabogaboga Sanga Icicaro Sanga Icicaro. Eka tubashimire cyane eka nshimire abatumire bacu umurundi hamwe na Violeta kuba bitavye ubutumire mu kiganiro akaranga k'Uburundi isameze ndiri bafamutanga umunezero tukaba twari kuri Irebe Media ikiganiro nije nakunda gishikiriza Yves Karekezi umwe mu bamenyesha makuru bisamizire bafama biciye mu kiganiro akaranga k'Uburundi tubanda twifuriza kwanda mugira ibihe byiza aho muri mu banyu no mu byanyu.